ntibikenewe kuvugana nabi, gushwana n'abantu, gutuka abantu, kwararaza abantu ntibikenewe. Ariko hari hakenewe gutahura ivyo turiko turakora kuko bivanye n'amavyuzi umuntu abakeneye canke bivanye naho umuntu abakeneye gushika kenshi turica ubuzima bwacu n'ubw'abandi. Cheval afise rezo yo kuba yamirira kure ivyo abaririmbyi mwebwe mukora mwiyegeje akabivugira en public. Twinyegeje like me gender ndavuze I'm not in the list. Abaririmbyi ngivyo mushaka kunshiramo jewe numva yuko mengo I'm not part of it. Gusa Cheval ndamuzi kera kubera niwo mukamesa iwacu hariya Jesse ndumva mvuga nabi ariko abaririmbyi nani wavuga atuja kutana kwenye hizo nyanja za zile makwe na nini no kila mtu anamheshimu mwenzake. But what I would say ni kwamba abantu bose bubahane, ni byiza ko tubahana. Uno munsi bamwe bitwa yuko bari barafunzwe no munsi baragwiriye bakwe no munsi bafunguwe. Cheval yaraponyotse nkuko wabivuze. Mbega uno munsi bitanga iciye cizere guhana muri buryo byari bikenewe cyane. Bazubafunga kandi Simbizi na sister wiwe bameze uko. Aneri nati. Uko. Oya. Nimuzarezwe n'inkinamico bariko barakina. Uyu ni kufa ni kuzike, fufuka ni kupambe. Ingyarya. Y'ingyamirizi. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose. Mwiriwe cyangwa muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer in African TV sandukazo wose uri mu mice itandukanye y'isi yose. Nkuko mubona turi mu kibanza nyezina, ni kibanza kigiye kuberamo preselection n'amajonjora ya mbere agiye gutangurira ihiganwa Tamba na Big. Ni 5e edition aho bagiye guhiganirwa, aho umuntu wa mbere azotsindira miliyoni 10. Yes, ni mu migwi irenga 70 yashoboye kwiyandikisha ndetse irungikana ama video atandukanye kuri uno munsi aho baza guhitamo imigwi 10 ya mbere. Yes, baranatwera amatora aramaze kurangira umunyoni ukomeza kwata ubuzima bwabaye kubera ko mu bantu 70 hacaguzemo abantu 10 gusa. Ibitema ke ni ibintu byabaye muri transparence akoze equité. Urabona yego aya n'amategeko yagenga jury twakorerako présentation look, tenue, attitude, ukuntu muraba yambaye, ukuntu abitwara, chorégraphie, qualité de la performance, kujya kuntu n'amamuri menshi mukajana, chorégraphie, adaptation à la musique culturelle burundaise, sivyo gufata umva kuko novuga yuko Tamba na Big uno mwaka yagombye guha agaciro cyane umuziki w'Uburundi, imico y'Uburundi. Niyo mpamvu tugerageza kuraba mba ariko baratamba yuko by'ukuri bakurikije. Urabona nka club y'indanga Burundi twasanze twayaye amanota menshi twese, twarabajure batanu. Ari Savye, Ina Blanche, Darlene, Dingi Rugamba na jewe. Ngaho twese ku nota twatanze twagiye gusanga bivanye na objectif nico Big igomba kugera ko mu gukomeza imico kama y'Ikirundi. Twasanze club culturelle indanga Burundi ayo twayaye amanota menshi. Niyo mpamvu yabaye iya mbere. Burya buri mu jure yari afise 100% yiwe. 100% yiwe igabura inshuro zitanu: présentation, chorégraphie, adaptation, timing na présence n'expression artistique. Uko umuntu ushobora kumubona imbere y'abantu. Muri ivyo rero byari ku manota 22 tugaca turigabura na gatanu nk'abajure batanu. Bisigura yuko uravye ico Big igomba kugera ni gukomeza imico kama y'Uburundi. Bwabishishije mu ntamba. Niyo mpamvu nta nyanga na rimwe ryari gushoboka ko nawe uru rubanza worusha. N'amaso yawe urafise kubona ati eske uno muntu ibintu ariko aratamba birahwanye n'imico y'Ikirundi. Novuga neza yuko rero nta nyanga na rimwe ryari no gushoboka. Ni mu byabere muri transparence tuba tubereka ko impapuro ziri vide zini zasigaye na kimwe cyanditse. Yes. Uno munsi miliyoni 10 zizoribwa nande muri bantu rero. Niyo mpamvu turi ngaho kugira tubabwire ivyo babwirizwa gukora, surtout
mu byo bakora mu makoreografi bagira mu ntambo bagira bibuke yuko iri higanwa ari higanwa rigiye gukomeza imico kama y'ikirundi. Ego. Yes. Nuno musi turi kuri ino tariki n'umusara amajonjora ya mbere arayagiye kuba. Hari bamwe muri 10 basigayemo kugira bazohiganirwe indwi ba mbere azoja muri finale bazohiganirwa miliyoni 10. Ego. No musi rigisho tumo mu jeune ari muri abo 10 yo kwizera kwizo benshi bazostahana. Bamenye yuko bike uzotaniza miliyoni 10 nuzokumva yuko imico y'ikirundi yayishize imbere. Ego. Kuko twebwe nka jury turabantu turabarundi. Ego. Umuntu yabaye umurundi mwihiganwa turamubona. Aha. Wabaye umurundi turamubona. Ego. Urafise kuba ufise ingabire yo gutamba sivyo? Kuko igihe haba conférence de presse haba lancement officiel ino higanwa nyakwa umuyobozi yarababwiye icifuzo giciye muri ino higanwa. Ego. Nugukomeza imico kama y'igihugu cyacu. Rero we mu ngabire ufise kwiye utamba urafise kwerekana yuko watambye neza, wifashe neza, wambaye neza mbwo kwagumura umurundi. Aho rero ni wewe two tugira appreciation nakirenge ico. Ego. Tugira appreciation. Niyo munga utotangara ubona yuko wabaye wa mbere so nitwamuhurije kuri twarabyumvikanye. Buri muntu wese avuga ati uko bigenda kose no muntu vraiment. Ndabona neza yuko urabona uravye no kuri ino fiche. Ego. Hariho excellent, très bien, bien amélioré. Namba wabigize neza ibirafasha mu gutanga amanota ku minota 20 uravuga tuna muntu niwe. Ego. Ni byiza ro sabire DJ navuze gato. Ego. Yes, nuko onye. Nuko babimeze. Ego, duhurira Igitega rero muri demi-finale. Demi-finale tariki 24. Ego. Turi Igitega. Tuzoba twagiye guhitamwo abazosigara. Mbego dosigaza bangaye muri 10. Batanu. Muri 10 zasikira batanu. Batanu. 5 personnes. Bonyene. Wa DJ irindira turi interview. Okay. Dingi. Uno musi amajonjora ya mbere araheze. Ego. Ni kimwe mu vyerekana yuko Big iki yashigikira cyane ugwaruka. Ego. Nigiko vuga kuri bino bintu. Bo je ndashimiye d'abord Bike shirahamwe. Ndashimiye d'abord shirahamwe Bike kubera bino bintu nibaki bavyiyumvira ni nabaki biyumvira gusupportinga abatamvyi afise impano zo gutamba. Ngo tugenegene ko bavyita benshi mugabo uno musi turazi ko umutambyi ashaka kugura imodoka akubaka inzu akarihira minerval abana biwe akagira assurance y'umwuga deja. Uno musi rero ni ibintu byo gushima nimba Assurance Bike itegura ibintu nk'ibi vraiment je kubganje nivyo nari muri jiri mugabo na ama groupe 70 mu mezi nkangahe makenya gusa bagize bitanga ikizere cyuko mu myaka iri imbere azoba ari amagupi ibihumbi. Bivuze ngo iyo domaine iri nk'abantu benshi. Donc rero ko Bike yabonye ahantu hari abantu benshi ni nayo ntumbero nayo ikorera ku Musanze gusanga abantu aho bari abanyempano abari mu myuga itandukanye. Je kubganje vraiment cyo gushima cyo kwizera gitanga ikizere mu Musanzwe imbere ni heza mu gwaruka. Nta nyambi buragahonze. Aya matora tukwizera ko ijana kwijana yaciye mukuri. Yo mon frère. Ya matora. Ahantu uzobona Dingi Rugamba. Ukabona Spiciasa, ukabona Semavumba. Cyakuna nyanga kirimo. Je amatora ni jury y'abantu batanu. Yego. Ndashaka kugira amaranga mutima. Ubundi ntayagire. Kandi uravye ibintu by'amadanse arabizi. Zirawe mutamvyi kera. Danse ndazizi nabikurikirana ku mwanya. Yego. Darlene Dada yarabaye mutamvyi. Lina Blanche ni artiste. Muri choreography bazi nikira siku. Savye we yarabaye mutamvyi ngira ni umuntu akomeye gose. Ninde muntu uza guhama ntushobora guhama umuntu atambye zuke muri regi. Ndabizi difference ndayizi. Ntushobora guha amanota umuntu yatambye bambaye bamwe za rouge abandi za vert amabuzo n'amapataro. Ngo bajanishije. Hari umuntu harabandi bajanishije. Kameme. Vraiment biri clair biri ngaha byandiswa n'amanota amanyanga uyagira ko sabe Bike baza publier fiche bayibone sivyo
amanota ukuntu yatanzwe vraiment je kubwanje je nashimye. Hari ikindi kintu ihitwa adaptation à la musique culturelle burundaise. Nico kintu cabananiye cyane. Urumva ukoze mixtape y'indirimbo zitanu ntushiremo sinakantu Ufuna shira mu ndirimbo y'ikirundi basoka ku mutamba wambaye iby'ikirundi basi at least akantu karabagoye tukagerageza Burundi imico y'ikirundi kaboneka ego arakantu k'umuco kagomba kubamwo ni nakabirya mu ziherutse hamwe kare karimo ubona kabirya niko novuga ni specialité ni akantu bongeyemo innovation kwa nimba rero bavuze ngo tubwira abagiye muri demi na finale bakibone neza hageze gutamba ntibaze idasabye no muri bike communication baze kugipibira ayibone bavyibutse bibaye ngombwa n'amakriteri akurikira ntangwane ko pibira nta kibazo bongera bavyibutse kubera les jeunes bari talentueux kandi byo bafise inguvu bafise vibe bazubumesha ariko ntibaze baribagira ico batu donke umurongo wa competition nawe bagire nimba nkari na Blanche ni muririmbyi uvuga indirimbo nka Zuki utamba reggae wavuga ati rabi nibiki buro nkibiyibutse bongere barabe babose neza babose babone tugiye gukora iki exactement tubahe n'amahirwe rero abazoja muri demi na finale kandi shimira benshi amakuru muko murakora umuti mwita mubimenyesha gano hino mwe mukora ibintu bidasanzwe cyane kandi bikomeye cyane murakoze cyane gose yes numuzere amahoro cyane pe amahoro cyane umeze neza yambo gose buraho yego uri muri jiri yatambana big Ego no musi amajonjora ya mbere arahejeje kuba dusigaye demi finale mu ntara ya Gitega isi na finale mu ntara ya Bujumbura nikiko vuga kuri urwaruka rw'imigwi 10 yamaze guturukanwa kuri no musi nise boss higanwa iracabandanye ego turafise ivyo barabirako ego batabikurikije swata ego hariho benshi batamba neza ugasanga barengeje umwanya cagize muto abandi ari utudetaye duto batigeze bashirako nibo nyene bikuye cyo gituma abo bategere neza ivyari vyo kugira ngo Igitega nibaze bavuye ngo vyagenze gutu n'umwaka weze nari muri higanwa nyene umuntu muri jury president wa jury hari umugwi watamvye neza ayuba urikuramwo ukuyemo gute kubera ko hari ikintu basavye batakurikije ego byaratubabaje muri komite mugabo nta kundi na manota ni mathématique bakubwiye ati ukoze ivyo batamubwiye aca hano Christian ni miliyoni 10 amafaranga make mu Burundi miliyoni 10 kugwaruka n'amahera menshi cyane gose ubwo ntubibaza yuko ari amafaranga azotuma ugwaruka gumva go bishiramwo novuga inzigo n'umutima munini y'inyaho kugira batsindira amafaranga miliyoni 10 si nyinshi si nyinshi na gato miliyoni 10 n'amafaranga makeya uravye bijya abajya abana bakora habamwo kurota habamwo gukora habamwo gukoresha ubwenge hakabamwo no kugira repetition ayo ni make ahubwo bike yavyumvise hakiri kare hanyuma iragira icikoze nashaka gusaba n'andi mashiramwe abikore na bike yongerereze kugira urwaruka rwacu ntirupfane impano nibayibona 10 umwaka uzizi wari nka 20 hanyuma ikindi gihe dutera imbere n'andi mashiramwe ajemwo urana ko nivyo abaririmbyi bagisigaye hazi umuduga utatazana umuduga n'akazi kewe imiduga ifo kiba myinshi ndagushimiye cyane urakoze yes turi kumwe kandi na Lina Blanche yambu neza yego turashima namwe turashima natwe ego yes turi ngaha turi mu majonjora yari amajonjora ya mbere uno munsi hahiganwe abantu 70 ama group 70 ariko 10 niyashoboye kuba hoteni kugira aje muri demi finale na finale niko vuga kuri ogwaruka no vuga kwanza bitanze kubona yuko abantu boshobora kumva ikintu nk'iki bakitabira ndibaza yuko mu misi mikeya cyane tuzoba dufise abatamvyi binuzenya novuga contemporary na cultural dance yes benshi cyane 60 basigaye canke mwakuyemo ndisuri ko ari abido abazidoga ati batwivye abatwitwagize ibiri vyiza ubwo nta bintu vyo kwihenda vyabayemo bituma wa 11 mumugira wa 10 mumugira wa 11 bibaho kwihenda nibibaho
gusa kwidoga bibaho. Mu Kiswahili bavuga asiyekubali kushindwa sio mshindani. Urumva wewe utemeye gutsindwa nuba wagiye mu ihiganwa. Ego mu ihiganwa habaho uwa mbere n'uwa nyuma. Kandi ujya wa nyuma nibisigura ko ari wa nyuma azogira ingufu. Tamba Big edition ya 5 n'indi izoza n'izindi zizoza. Urumva azogira ingufu kugira mu mwaka uza nimba hazoba iya 6 canke iyindwi azobe wa mbere. Wow. Merci. Merci. Yes, turi kumwe na Zanza. Ko shavuye n'ibiki dada. Isa nabi washavuye wallahi. Ngeno chusa nabi. Twenga basi twenga. Ni kungupi? Twari wanje. Nani ubwiye twenga? Kanze basinga ku ruhande rwango miriza basi micro. Muri wanyu. Fara umuntu wese rakazi kiwe, je uno musi ndumujike. Faut pas que usinitie yashi. Niombe pole pole. Nisaidie ukamate micro. Omba msaada. Munaza nisaidia mkamate micro, acha nikuvishe. Nikuvishe. Nikuvushe. Univu. Kwa niko wafatke. Yes. Ni sawa? Bana sana unaona jasho hivi vitu sio hivyo kweli. Harashushe. Abana b'abarundi sukushuhigwa. Abana b'abarundi bafise impano. Hari hacanze intwengo, hari hacanze umubabaro, hari hacanze gutangara, byose byari bicanze. Yes. Ubu rero turi mu bikorwa vya entertainment. Entertainment ikirakura mu buryo butandukanye. No musi twabonye 10 ba mbere. Ariko hariho 30 kandi bagiye. No musi ibiri biko birakugu no musi entertainment bimeze gute? Ubivuga kwiki? Je nibaza ko hariho indoto turiko turashika ko tutwa umuntu yiyumvira kera aho kera twashobora kubona ibikorwa nk'ibi ugasanga muri jury hari abantu tuvuga batazwi tutazi naho baje babakura ariko uno munsi urabona yuko ugwaruka turiko turahabwa ibibanza mu bikorwa vya entertainment umwe wese bafatiye kuco ashoboye nk'umuntu aravye jury ingene yari panze yo muri Tamba Big arabona yuko umwe wese yarafise ico ajejwe kandi agikora neza bivanye mu butandukane bwacu hama miregeshwe n'ama competition menshi hari ama competition menshi y'ibitandukanye y'ibi na biriya hama hariho ugutahurana hagati y'abantu bakora ama entertainment kuko nk'uburavye iyi jiri y'iwacu hari ama generation yose hari ama generation yaserukiwe turafise sokuru Savye turafise sokuru Savye turafise icegera ciwe Dingi tugira icegera ca gatatu Simbizi agacaza generation yuyu na generation yiwanje urumva min generation zose ziraserukiye mbwa je uratiko ndi muri Gen Z urayobeye birayobe ntibigurisigura abandanya birayobeye so biraryoshe cyane ko nuko biraba muri entertainment biratuma umuntu aba proud biratuma umuntu aryoherwa akazi kiwe biratuma umuntu aba proud biratuma umuntu aryoherwa akazi kiwe ya entertainment nyene gouvernement yamirira kurati mugiraho mugera ntimuvuge nabi ntimutukane no munsi baravuzoshika nayo umuziki Chagutukana bikenewe sometimes. Nibaza ko bidakenewe urabitwana nabishigikira sindabishigikira kubera ko burya umuntu arinze ashwana canke akavuga nabi abataye akaranga kandi twaravyize utaye akaranga abatayibanga agatorana akaranda rero akaranda umuntu atora karatandukanye hama nibikenewe kuvugana nabi gushwana n'abantu gutuka abantu kwararaza abantu nibikenewe ariko hari hakenewe gutahura ivyo turiko turakora kuko bivanye n'amavyuzi umuntu abakeneye canke bivanye naho umuntu abakeneye gushika kenshi turica ubuzima bwacu n'ubw'abandi akarimi n'agaparti gato cyane ku mubiri w'umuntu ariko gashobora kwica ubuzima bw'abantu so nibaza ko twokwikebuka tukaza turaba ntitunyerere cyane ku rurimi bidakomeretsa abari impande yacu abari nyuma yacu n'abazoturaba mu myaka izoza umunsi Chevin ntafise impamvu yo kubavuga ivyo avuga sindamuzi murakoze cyane reka nibarize Rina kugira ngo atere intege abantu bari mu entertainment Rina no munsi hari bimwe biriko birateza intambwe mu entertainment no munsi yo kwashigikira entertainment byashoboye gutera imbere ariko kandi hari n'abami na leta iramirira kure abaza mu entertainment bitwaza nabi donc bakavuga nabi gutukana mbega ntihabari aho bikenewe yuko umuntu abwira umuntu akamubwiza ikirundi cyane kumubwiza ikirundi bisigura iki hariho amajambo inshuti zacu zikoresha amajambo y'indani y'indani adasukuye yego amajambo agoye gusigura
Well, je ndibaza turi abantu sivyo turakwiye kubana neza kuko uno munsi ndashobora kuba ndinga ejo nkaba ndi hariya turakeneranirana basi tureke kubwirana nabi kuko turakeneranirana wabitahuye ubwo hari abantu bamwe kumbure bavuze yuko bagomba gufata ngo abafunga nka Cheval afise rezo yo kuba yamirira kure ibyo abaririmbyi mwege mukora mwiyegeje akabivugira en public twinyegeje like me gender ndafizo I know it's I'm not in the list abaririmbyi ngivyo mushaka kunshiramo jewe numva yuko mengo I'm not part of it gusa Cheval ndamuzi kera kubera niwo mukamesa iwacu hariya inavuka mukamesa kandi Cheval avuka mukamesa ndamwibuka akiza kundaba nkiririmba kwa Siriro misi yose yaraza kunkeza so Jesse ndumva mvuga nabi ariko abaririmbyi nani bavuga atuja kutana kwenye hizo nyanja za zile makwe na nini no kila mtu anamheshimu mwenzake but what I would say ni kwamba abantu bose bubahane ni byiza ko tubahana ni byiza ko tuvugana neza tureke nituragera ku rwego rw'amapaparazi iyo abadufise amapaparazi ngaha twari kuba dufise twatugazete badandaza mu ibarabara ukagenda ubona Lina Blanche no munsi yanyoye cyane yaguye mu muferege urumva yaguye mu muferege paf urumva picha kule bariko bavugana naka pya kule urumva I think nituragerayo kandi n'abapaparazi nibatuka abantu urimo abantu bamaze imyaka myinshi muri entertainment igishatumye ukomera kudacika intege no kubiheba ni kubera nzi yuko bavuga amashugwa aruma kabisa yandi so hari igihe jewe ntazoba nkiriho hakaza abandi jewe sindi ngaha guhiganwa n'umuntu ndi ngaha gukeza no guteza imbere abandi bazovuka ejo na hirya y'ejo n'abariho uno munsi bashaka gushika ku rwego ndagushimiye kandi urakotse yes yitwa G-Boss mbaze kandi gadaje ariko ndakubaza none Fara izo mbaze undi munsi basi no wantumbira none Fara ibi bintu nawe uri kuratubaza nawe bivuga kwiki jewe nta cyumviro mfise simbi ni sawa akayabago papa merci meze neza none hano hose kumuryaga ngomba kurya man awe na ibintu vya biragoye manze pardo gato wenda kwaze kano kantu je nabonye statu wanditse uvuga ati nari nati muri mu bambe ariko Cheval yigize niyo mare acaraponyoka Cheval yananiranye kubwabo yananiranye uraniranye kujya kiraza kuvugana umugabo ntavugana inyamuka nkwasembeye none uza kugishanye ndiko ndafunga manzo hagacubanza ugahagarika gatoya ndambaze maze gufungura amatu yage tugire ko ibyo bintu ugomba kumbaze nibiwange natambana bika indrambanze maze kujya entertainment okay gira ko amaze tugenda gira ko tanga icyumviro cyawe ibintu bisaba ndabivuge nahaje nabe ngo inzara ikira muvugisha basinzara barabizi kudashonje pe ubuzima ni bwiza hariho inzara yindi y'inzara nyine y'inzara azuga n'umushonje aha rero ni inzara imwe yahakora mu nda kandi sishase kubivangamo atafoto na cyabaye atafoto na okay turi cyumviro gatonya uno munsi bamwe bitwa yuko bari barafunzwe no munsi baragwiriye bakwe no munsi bafunguwe Cheval yaraponyotse nkuko wabivuze mbega uno munsi bitanga iciye cyizere guhana muri buryo byari bikenewe cyane bazubafunga kandi rero asimbizi nawe urimwe ariko nabikubwiye babahuriki kindavye y'amasitati neyi natse agumashira ko aguma mvyonga ubu nije nzo mwifungira ntibagerageze kutwumviriza simbizi na sister wiwe bameze uko aniri nati uko oya ntimuzarezwe n'inkinamico baba bariko barakina uyu ni kufani kuzike fufuka ni kupambe oyo indyarya
y'indyamirizi ijya iburyo ikajya ibubafu igashikana no hagati reka ndabivuge mu kirundi sindabivuga no ku mazina mvuga ku mazina abavyeyi bamwise Idris Maniragaba uri indyanja y'indyamirizi ujya iburyo ukajya ibubafu imbere n'inyuma wewe una musi naho wopfa ntitwavyemera twokibaza ugira urya urupfu none dada umunsi umje ati Jeneri namwitwariye mubamba nibishobeka nutubeshe kumuvuga mugabo ni sawa vuga tanga karorero muhatanga karorero ashaka kumwica mwebwe mushaka kwicisha umuntu nka Nerinati nk'abandi kandi abashaka kumwicisha aha dada ubwishukuri ariko urabona izinjya muri komurage na bike yego aba bantu ntibateka neza iconzi icoco aha turiya Sylvia tuvuga vyose uno munsi aha turiyasira ico twakora cose bike yodufunguza ndagomora ndakamene urabe ko bike umviriza abantu bagwaza murindira gutekana mukamera neza kandi umuntu musirimu wese w'ibujumbura ashaka gusohoka agasohokera muri Amsterdam amateka ya Amsterdam aha turiyasira tugwanye uwo dukubita bosi wangahe ariko araturaba aca muzana muhoresha utwajya n'utwanywa aha bahita kuri Amsterdam mu Kamenge yala none nuvuze ndagukubite simusha haranakonge simpa boss hama ahanyere asirase bike tugize accident ngo nuko twabonewe mugabo kondwize twe kirazira ni kondwize ni gutwara canke kunwa urahitamo mugabo rero ngaho ico nzi ni simbizi natwara ari umuduga kirazira ntibishobeka imburugire ni asirase bike yayikoresheje iri asire muri assurance big agure ku mwasi mbuze mu mbapa wewe ati nkoresheje Mobic ni application ugura assurance en ligne yego urabona ko afise ingorane yo kuba kure simbizi yarabitahoye ugura na Mobic arigurira assurance wenyene akoresheje Mobic yego ngwane murahantu hari nate afise assurance muri big rero kwera uburyohe bwasira ufite muri minsi tuvuze tukoma mu kaboregwe turi mu karere kumwidegemvye hari n'igihe ba mu kaboregwe ka assurance kubyo wumva yuko umengo uvuga n'ibyo utareguriwe kuvuga yego ngo je ngo ndakugomora assurance irakwirira kuriha tegeza kuba responsable kuko turabaje iyi ni impanuro ngo ndagwe muri assurance bazobahombesha kwera bavuga bati ndakugonga ama assurance igiriki ikurihe oya ivyo si byo twebwe urabona abantu bacu badushorera n'abantu bazima kandi nibaza ko tamuntu abatari bazima ngaba murabafise igisabo kuri demi final muzodushoreshereza amashati ya longue manche y'iki gitenge yego amashati ya longue manche y'iki gitenge si ibintu bishigikiye nico tuzokwambara hama ipantaro ya rouge bordeaux niyo bijanye murakoze cyane turabashimiye ukigoro mwana mugize kurya kubera banguriye inda ntihagumye urya Lindira bosi wa Amsterdam umevugurama Aniera Aniera Visi kibazo kimwe unariye singomba kugishwe n'inzara hari abantu yego bariko baravuga ati imbere yo competition iba yego mwari mwavuze yuko jury ifise ubasa 40% hama ama interaction ku ma réseaux sociaux ari bice 30%. Abo bantu mwo bahereza inyishu imeze gute? Abo bantu tubaha inyishu yuko byakurikije uko nyene twigeze tuvuga ibyo bice uvuze yari 80% contre 20% ya réseaux sociaux. Izo 20% za réseaux sociaux tubigira uko kubera ko abantu bose baraboosta abantu bose baragira iki ariko tuzobereka classement total ingene barosa amajwi aussi na classement ingene ama views yagiye araboneka n'ababoostinze tuberekane ingene bagiye baraboostinga parce que les statistiques zose zirahari ico gituma uno munsi mwabonye twabishize ku mugaragaro kugira ngo abantu benshi bahora bavyumva ngo tubikorera ahantu ngo tukaba twabitetse uno munsi twabitetse biri ku mugaragaro bazobona mu video ingene umuntu wose yatora yisanzuruye hama bakaronka amajwi. Yes, dusubika indira gato we navyuzi
ubu hariho 10 bagiye muri demi finale. Igihe abanancement officiel mwavuze yuko uno mwaka Assurance Big igomba gushira imbere ico bita la culture burundaise, kuza gushira ingufu cyane. Nizahe manuro mushiramo ku buri 10 basigaye kugira ingabire zabo ejo kandi hazoba amajambo menshi biyumva ati twebwe turi muri competition kandi turiko turatamba dushika n'imico y'ikirundi. Jengera mpamagarira abantu 10 bagiye muri competition. Ubu bo haratanguye kuko bagira abaje en lumière guhiganwa rero vya vrai. Icambere no bahanurira abo bantu discipline. Tubabwiye ngo tubatora aha saa moya hageze ko tuduga ugashika saa moya na 15 urashobora kuba wikuyemwo mwihigano kubera ko entertainment yo mu Burundi bama bavuga ngo ntibagira indero ntibubahiriza amasaha ntibagira iki abo bantu ubu deja bamaze kuba des talents baje kubera ko benshi ntibakuwe ko nuko atari talentueux benshi bakuwemwo nuko batumvirije correctement les consignes kuko mwagiye murabibona twavuga amasegonda 60 bagatanga yarenga ukabona nk'umuntu yatanze video nziza ya 35 secondes rumba ukacusanga ari kuyemwe abandi mixage ikabagora ubu rero ni bakore batambe parce que bientôt turabaha les consignes zingene bazohiganwa igitega muri demi finale tuzobahe na consigne za finale. Yes. Ego simbe kandi bashimesha yego dusubira ku munsi wa finale asubije inyama yanje yariba kuri inyama mushenzi bakoze cyane gose